rero bamaze kukubona yuko ufite talent muri make bariko baramwiyorobekako ukivuze neza rero muri make John Elarts rero ico bariko barakora bariko baramuresha nimutangare mwumvise dramati abaye umunyarwanda John Elarts he bamukubise nationalité John Elarts dramati nationalité mu Rwanda bande nationalité zo mu Rwanda twese apeti muzi no mu Rwanda mwibere abanyarwanda ibi bipeti byose bikunda kugenda vya Alvin Smith byose kumva bakubise nationalité zo mu Rwanda hejo kumva batanga kwita abanyarwanda kandi John Elarts aho biko birapfira rero urabona nk'uwagiye mu Rwanda mu Rwanda ko baramwereka yuko bamukunda bamwitaye kandi bari kwaramuha amafaranga menshi rero agiye amafaranga gatangiye gukora ko menshi kugira agaruke kuyakorera ino mu Burundi man bizogorana Drizzy bisaba yuko na Visit Burundi vyivangamwe Visit Burundi haguruke uko abapeti bacu bariko barabadutwara entertainment yacu rikirapfa ipfa ngaho nyene naho ipfira abandi baratangiye kuyaba babibonye Isaac TV ho Drizzy wagwa Drizzy biri gute nikaze man kandi kuvuga ikinyarwanda ndimo kuvuga ikinyarwanda hewe karibu boss urakoze cyane meze neza Kanyaru wayibonye gute canke Tanganyika wayibonye gute byari biryoshe Bega waciye hejuru ya Tanganyika canke hejuru ya Kanyaru oya naciye hejuru ya Kanyaru naciye kuri Kanyaru naciye hejuru ya Kanyaru hejuru ya Kanyaru hejuru ya Kanyaru urumva buciye hejuru nyene mu ndege nagiye no modoka hejuru ya Kanyaru oya bega bavuga ko aciye hejuru ya Tanganyika wagiye n'indege Nasiko tandege nimwe igenda hanze idaciye ariko ugiye n'umuduga avuga ko aciye hejuru ya Kanyaru okay sawa ni sawa none Drizzy very good ni sawa kwenda shima Imana meze neza Drizzy ko amagaye ngaho ushaka mvuga ibiki imitahe yaciye ihera ko aciye ugaruka mu Rwanda harazivye mu Rwanda arasugufye inamuto bakoze ba Isaac TV Drizzy niwe yampamagaye renda batera inkuru Drizzy yambwiye ati cyenda afise ibintu shaka ndakwibarize mu Shana n'ibintu byo mu Rwanda utabibabwiye abantu bintu wabonye mu Rwanda mu Rwanda nzobivuga mu indi video ikurikira oya vraiment tuzobivuga nzovuga mu indi ikurikira gusa nivyo tugomba tuvuge bisa nuko byabereye mu Rwanda abatabizi bamenye yuko maze iminsi ndi mu Rwanda ndi Kigali nahamaze umunsi umwe gusa sandi yigarukira niyo mpamvu nashatse konona amahera y'indege man erega umunsi umwe ububonye bitari bike umunsi umwe ubonye bitari bike nahamazeyo ni nk'imisi ibiri kuko warayeyo kabiri waraye mu hoteli kabiri nuko Drizzy rero yampamagaye ngo ashaka kumbaza ivyo mvuga bimeze gute rero yarakumbuye kumvugisha reka warakumbuye kundendagura n'abantu ba Isaac TV anyway barabonye hewe hari abantu babonye ajya ama video uriko urapostinga show ya Dramati uriko urapostinga ubugeni bwa Doben cyane neza ariko ari ba video z'abandi cyane rugwa babimenye ko wari mu Rwanda nari ndiyo wari wishikiye kuri tele Dramati uriko uramufilma nyene live nkuko nari ndiyo gusa hari ama video abagenzi nyene bagiye barama bakora ama TV online hariya nyene niyo mpamvu wasanga uravya rero video kuri Isaac TV ugasanga isa n'indi video kuri indi TV ibyo birabaho abantu b'ama TV online baratizanya ama image ibyo bimenyerewe nisanzwe ya ni ibintu bisanzwe nuko ariko by the way byari bimeze neza cyane mission yari injanyeyo narayishoboye mission yari injanyeyo sinharagira ko ndabivuga ariko bazobimenya hewe mu Rwanda urazi ko hari abarundi benshi cyane abasanzwe bari muri entertainment urazi ko mu Rwanda hari ahantu hitwa Igitega niho pfata ku mavuta yavukiye Igitega ari nyine Kigali ari ahantu hitwa Igitega twatamanyere ku chatuze aratembereye kuri Nyamirambo aziko hari abastare benshi muri iyi weekend muri iyi minsi waru mazeyo hari abastare benshi mwarabonanye hari abastare bacu cyane twabonanye abastare baragoye kubona cyane abantu uzinya abanyarwanda mvuza abo ngahe wacu abanyarwanda abo burumva biwacu naramenye ko bari yo ba Dramati no bari ba John Elarts bose John Elarts we harabuze gato ko ndamugweko navyo yamenye ariko amenye yuko habuze gato ndamugweko John Elarts ngo abana na yagowe mu gihauzi gitesa amakuru ndayafise amakuru narayumvise abahantu bita Ikanombe niko bambwiye ngo abantu nitwe Kanombe John Elarts kandi nyene na hari amakati ya VIP nkuko tuvuga Kiriri Kigobe Rohero
hariho kabisa ziriyo. Drizzy mbaza rero ushaka kumbaza ikintu nashaka kubazana namaze kukubazana kubaza ko uwo warabonanye nabo bastar biwacu parce que ikintu twaje kuvuga ikintu cha John Elarts arutse gukora video ya Dubai. Ushaka rero analyze ya John Elarts. Nashaka nakubaze ko mwabona nyene ukambwira ati John Elarts twabonanye. John Elarts kwanza abantu bakwanza bamenye John Elarts ninde batamuzi. Hari umuntu ushaka ko arabi video ariko atazi John Elarts ninde. Cyambere bamenye ko ari abarundi, ko ari umurundi. Kwanza cyambere bamenye ko ari umurundi. Ariko cyakabiri abanyarwanda bamenye ko bakunze kwigitirira abantu biwacu babonye bagiye gutrendinga hariya. Arindira ndaza kubishika ko Drizzy rindira. Tuko turabwira ko abantu bamenye John Elarts ninde. Hari abantu usanga nivyo bakurikirana ibintu ariko batazi neza ati abo bantu ni bande. Hari umuntu usanga atanu umwanya afite yirirwa mu biro, hari abantu usanga bibirirwa mu vy'iwabo bibere bize n'ubuzima ariko abonye video kuri YouTube kuri Active yabwatika yirabire video. Ariko ntamenye umuntu tuko turavuga uwariwe. Yawa tubabwire ko John Elarts ninde. John Elarts numuhinyanyuzi w'amasanamu. Numu producteur. Numu director, numu producteur akona Director rega kiratandukanye numu photographe donc photographe numu videographe biratandukanye director numu videographe biratandukanye birabasha jewe nzi yuko ari mu kuko urashobora kuba director tutari mu videographe ivyo bindi Drizzy no bizi biragusha umva rero wakoze Active ingene bimeze John Elarts numu videographe akora agira production y'ama video amaze gukorera video abartiste bacu benshi ama video menshi amwe ma video amaze gukora yarakoranyira bakiri ku video nyinshi inzoga ni baby reka tuvuge izagiye zirafata cyane John Elarts by the way yakoze video nyinshi tuvuge nka bose kuko nka bose utarakorana na John Elarts utararonka amahera kuko bose baravyifuza John Elarts mani nta muntu numwe atifuza gukorana na John Elarts amafaranga ya kubangarazimbye ahubwo akora ibintu bifise karite si wazimvye ahubwo akora ibintu bifise karite agakoresha ivyuma bifise karite ari mu producteur vraiment twese duhuriza ko yuko azica ariko arakora arazi afise touch yiwe iteye ubwoba kandi iryoshe ariko arabagiye rero nariko nasigura rero John Elarts ninde John Elarts nta byinshi vyo turamenya vyo nituramumenya cyane vyimbise ko urumva John Elarts kindi nacyo bomenya nuko ari mu producteur ari mba producteur bambere batanga ibiganiro byinshi ku ma TV online batanga oya namaze kubona ikiganiro cha Brian Smith wewe basi tureke basi aho maze kukibona uvuze muri kategoria y'aba videographe big bana uramaze kubona interview iyo nuzenya bande bose barandiriye SB bandire bamaze kubona urumva John Elarts niwe producer wa mbere ganye nega ni mustar atanga ama interview cyane ufite arakunda gutrendinga video kandi kuva kera Tuvuga nkikora muri budget barazana team yiwe na crew yiwe baje muri budget gukora ikiganiro so ivyo byose yarakora ibiganiro mu producteur ambira atanga ibiganiro byinshi ayo kandi akunda ko expose neza ivyo ariko arakora ariko ni numu producteur wa mbere yagiriwe amahirwe gukundwa cyane n'abanyarwanda apara abanyarwanda gusa reka nabibutsa abantu yuko John Elarts atatangiye gukundwa n'abanyarwanda gusa John Elarts yatangiye gukundwa n'abakenya abaganda abatanzania kuko John Elarts harabuze gato banamutwara agene gukorera no muri Tanzania yibereyo pe nebuka hari ikiganiro yigeze gukorana yago avuga ko yakoze ariko hariho video canke nimba yarasotse sindabimenya yakoranye n'umu Nigeria yakoze y'umu Nigeria amaze gukora project nyinshi John Elarts amaze gukora project nyinshi n'umusore akiri muto ndaza abantu bakora babona amafoto yiwe ngaha John Elarts rero ni impamvu rero tumugarukanye ngaha impamvu Drizzy nzi neza ko amuzanye ngaha nikubera yuko ariko gupostingwa na Doben man Doben ako kantu rero rwose acha mvuga ikinyarwanda rwose Raza kantu ngomba ikinyarwanda rero kivuze utashize ko rwose utari kuravuga byo numbatse tubandanye Razi ko Doben yaramaze imyaka 3 adasohora indirimbo Doben imyaka 3 urumva yagera mu Burundi amaze imyaka 3 adasohora indirimbo cha wibaza guca usohora indirimbo haheze imyaka 3 gacukorana na John Elarts ukacisora ukacuwemera ko umurundi ari gufatira kamera hari wayikora Drizzy abantu beshaka bangabanyumvirize neza iyi ni analyse atanahandi zoyumva kandi azina John Elarts birashobora kumufasha je iyo tuko turatanga analyse nkaya mbashaka ko abo vyega
abashikira kuko naho analize turabwa n'abantu benshi ariko karabya ujya twayirungitseko biraryoha c'est bon icambere nabwira abantu bakunda kuvuga ati none Isaac kubera ko iyo mushaka gukosora umuntu cyangwa iyo mushaka kubwira umuntu ikintu muyicisha kuri kamera muyicisha kuri TV kubera ko mutomukurikira inbox mubimubwira icambere bamenye yuko batishura ama message abajama abastar nibishura turafite na groupe duhuriyemo twese nta message bishura none abastar ni bon ntibishura tu kandi sizi impamvu batishura message kandi si bibi si byiza biranaboze nabyo nkunda none uwombwira ntibabazibonye barazibona kuko message reka message n'umukuru w'umviriza na son excellence Evariste ndayishimiye nyene icubahiro arafata umwanya mwijoro ntarabivuga mwijoro akicara kuri WhatsApp akaraba abantu bose agiye baramwandikira akabishu nivyo kumutaga uri wafatiriwe uri ma production uri mu wiki ariko night urashobora kumwandikira ari kuri umubona ku murongo none message nikoroka yibona ikoroka yibona message ikorotse ikija hejuru none gasha ariko acagira umenga ntayabona so ariko ivyo rero ivyo ntavyo uhora umuntu kuko umuntu wese arafite ingene ameze so ico rero dushaka tugaruke kwa John Elarts twavyumvikanye ko ari umuproducteur akazi vraiment naramukuze yago yivugiye ati niyo producteur wa mbere East Africa hajya yararenge oya aravyemerewe kubivuga aravyemerewe yago yarabisigaye ati gatwe kanje jewe nka yago umuntu wese uburenganzira bwo East Africa yose jewe ndabona ko John Elarts ari umutwe aravyemerewe tu bivanye n'ukuntu bakorana gana kubwira ikintu ico shaka kuvuga kuri post ya The Ben kumupostinga John Elarts ni good thing ni ikintu ciza kandi kiraryoshe kandi kirakomeye kandi gisa neza kuvuga ati niwe producteur nemera niwe muntu mbona ko abana kwa kweli number 1 kandi attention gukorana na The Ben bibaze ngo kiroroshe ni ikintu kinini cyane ko indirimbo mu minsi ibiri gombi kuza umuriyoni kandi indirimbo yiwe na madame ibaze man nibaze ngo numuceze kirakomeye cyane rero kandi ivyo rero The Ben yaje kumupostinga John Elarts imbere yo gusohora numva amaze gusohora irya ndirimbo cyamushimiye cyamupostinga n'uwakoze hozo arabantu rero batazi akamaro k'umustar gupostinga umustar kugupostinga bazinga kujya we Drizzy hozo umustar bunyina akaza gupostinga arabantu batazi akamaro kavyo ikintu kirakomeye cyane kuko hajya uraza amadiri abamwugururiye uko ngana ndiko ndibaza hajya mugururiye amadiri menshi sana ariko Drizzy dusubire kwa nyuma gato kubera iki uraza amavideo amaze gukora n'abastari bangahe bamaze kumupostinga John Elarts nico nagomba mvugesha wacu b'abarundi je duhere kwa na muhira hariho n'abamututse weyo abamututse bande Alvin Smith yarigeze kumuvuga nabi ngo John Elarts ngo namugiriye neza ngo namundira ama connection mu Rwanda ngo ariko njya mutipe ngo ameze fone bunashimira yaramuvuze kamajambo we ndumva n'ikigongwe ariko rero na Alvin arafise impamvu yo kubivuga kuko urumva reka nabwira ikintu mu gihe turi mu bihugu bya bifise demokrasi umuntu wese arafise droit uburenganzira bwo kuvuga ikintu ashaka rero John Elarts nuzenya bra Alvin kucaja ngaho akavuga yuko Luzenya yamuvuze kunuku ntacyo bitwaye kubivuga ku radio ntacyo bitwaye nikujya yabonye ko umutipe umviriza kijya kintu jewe impamvu sindagishiki kandi sinda chance kubera iki mvuze uko kubera yuko tumenyere kuza turashima Drizzy tumenyere kuza turashima none nk'ubu Satbio hagarara ngaha akaja ngaha akavuga ati akatangura kumuponda Amiripro Amiripro cyo yamushize mu muji Sat mugabo John Elarts nawe turabizi ko ari umuntu adakunda gupostinga utuntu John Elarts postinga beef nadu beef gushimira umuntu ni vyiza none nubona ko twebwe tukora analyse kubera gusa The Ben yashimiye gusa John Elarts mugabo man none The Ben ntuzotegeka umuntu wagushimira oya ivyo none umuntu ucurindira ngagushimira ahubwo azobikora bivuye mu mutima nta mpamvu yo kurindira umuntu agushimira ariko kandi ni vyiza kwibukanya ko ari ngombwa gushima isezera abarundi turemwe dufise imico n'akaranga byo gushima tumenyere gushima uraza umuntu ugiye kumutuka ngo nagushimira yarafise plan yo kuza kugushimira ejo wobimenya gute niyo mpamvu atamwanya byo dutesha ivyo niyo mpamvu ndavuga ati sinoshikira ivyo Alvin yavuze ariko kandi sinoshikira n'ivyo nuzenya John Elarts yakoze kuko you never know ntavyo womenya muri bo hagati babiri hari ikintu peut-être cyabaye
ni nkabijya basi ni nkabijya bya Dramati na Bifes bariko barapfa Dramati na Bifes bariko Bifes avuga ati Dramati aragayana ndamati na message ntanyishure umudogo kera ariwe yasabaga foto urumva ivyo rero birafise engo nyinshi bivamo ariko rero reka ndakubwira ikintu Drizzy je reka ngaruke kwa John Elarts bwa mbere ko turavuga kubera iki abarsise biwacu batamupostinze bamushimira hari abagiye banamupostinga gusa kuri birthday kuri anniversary yiwe vraiment bamupostinga ari benshi cyangwa wapfuye rest in peace kuri turazishirako ariko ibindi nutubaza gushimira umuntu akiri muzima ni uzi ko hari n'abaririmbyi donc hariho ijya description bandika hariya bagakora wakoze audio wakoze video uzi ko abaririmbyi batahora banavyandika ko baramushirako ko ari John yayikoze ariko The Ben yaragashize ko hariya musi kandi ni ukuntu yagashize ko rero yagashize ko ari tag kuburyo ugafyonze ko gace kagutwara muri account ya niyo bamubwira ati yamugurira imiryango myinshi yamugurira imiryango myinshi vraiment ariko rero Drizzy jewe ivyo byose navuze sivyo nashaka kuhagararako siyo analize yanje analize yanje ahantu yashaka guhagarara shaka kuvuga urumva je shaka nenda bizane mu yindi sura itandukanye n'ivyo muko muri yumviye The Ben kumupostinga John Elarts ni vyiza kumukeza ni vyiza ariko man faites attention abarundi habarero banyumve neza abanyarwanda banyumve neza faites attention John Elarts aravye nabi agira zime Mwumvire ni analyse yiwanje je ndi analyst ndarafata ibi na biriya nkavyegeranya nkaraba impamvu naza kukubwira n'impamvu nkanabisigura kandi nibi no navyemanga imbere yiwe John Elarts no bimubwira ukuturi face to face turavye nabi reka ndasubire mu neza mu kirundi John Elarts ni producteur akazi ariko aravye nabi asamaye akaraba nabi agira takare muri entertainment aravye nabi ako kantu aravye nabi rero niko agira takare muri entertainment John Elarts ati gute ariko si gutakara gusa muri entertainment azo kwisanga atakintu na kimwe yafashije umuziki w'u Burundi cyangwa atakintu na kimwe yafashije igihugu cy'u Burundi ndaza abantu muratanguye sinzi ibiki shari zanyu abantu bavyita ni shari je sinzi abarundi ngorane dufise yurukura mukosi arabizi gata madiri dukorana na John Elarts none kaza ko jata kamera video je sinzi muri rivi je Drizzy ni wafata kamera ngaho tukaguruka urumva ivyo rero bamenye yuko tuyizi ko turavuga ibintu nk'ibi nta gwango ruba rurimo tuba dushaka gufashanya guhumura abantu amaso Drizzy amajambo remeje kuvuga ngira ndasigure dutangure dusubire inyuma gato John Elarts agiye muri akoze indirimbo ya Fou de toi burya ntago kwa John Elarts kurimo muri Fou de toi kurimo byarazanye n'induru byagenze gute uribwa induru zaba byarazanye n'induru akora kamera akoreka tukabike abantu bakibuka barakyibuka ivyo reka twashire pembeni icya kabiri John Elarts ari Burundi ari ngahi wacu buja man video yakora urazibona urazi yuko John Elarts yatuma abanyarwanda bava mu Rwanda baza ngaha mu Burundi kandi reka kanugira mvuge visit Burundi abantu bafise visit Burundi mu maboko ku vyubahiro byabo iyi video ibashikira abantu bafise organisation visit Burundi bamenye yuko aba producteur n'abantu bambere bafise uruhara rukomeye cyane guhamagara ingenzi kuza kugendera Burundi Drizzy ikintu cyo kugendera Burundi ikintu cya visit Burundi barakwiye gushira mu nguvu cyane ariko bazogifashwa n'abandi n'aba producteur rero ikintu kiri ngaha entertainment yo mu Rwanda aba bantu bose bagize entertainment yo mu Rwanda urababona bajya bose ya crew yose bajya bose bagize entertainment yo mu Rwanda Drizzy ikintu bashaka kubona muziki w'i Burundi uri hasi yabo ivyo nyene nibyo bashaka urumva bashaka tous les jours umuziki w'i Rwanda hejuru y'u Burundi uravyibuka yuko umuziki w'i Burundi ari hejuru y'u Rwanda uno munsi umuziki w'i Burundi umenguri hasi y'umuziki w'u Rwanda oya muga turiko turabasatira Rindi reka ndakweke rero reka twari tubasatiriye ariko bigira bipfe bigira kuko abanyarwanda bafite system afite icyo mana abanyarwanda ni nk'abazungu afite umuzungu araza akaraba karere akaraba erema zikaze uru rudoguru gogera aho rugejeje igihugu reka narugurukane
binyibukije cya gihe cy'abasabi bagenda kuba mu Rwanda ba Fizo bagenda mu Rwanda urabibona Drizzy kiriya gihe u Rwanda twari turufise reka none uzi ko amahera yabo twayayora tukazi twari turufise ubu rero ingene bimeze programme imeze umuntu wese azohitinga mu Burundi bakamubonamo talent ya bien bazo bamutwara kinyeretse kugira agende kugira icyo afashije visit Rwanda urazi ikindi kintu kinyeretse bajya abantu bahaye ari dramatic ya ni byinshi ndiko ndicu uburyohe tugende bukibuka ndakubwiye ati entertainment yo mu Rwanda Drizzy imeze neza kandi batanga amahera meza ariko vision barimwo nuko Burundi entertainment muguma kwanza down barakuryosha ingene ari kubera pangwa rero nuko ingene bimeze nuko n'abana beza nukuri abanyarwanda n'abana beza kandi gutera inkuru kandi apana blague abanyarwanda n'abana beza ariko ico womenya cyo muri business mugasi ibyo mu rukundo mu byumva abantu batwumvirize neza ati turavuga muri yengo ya business turi mu vyashara niyo bavuna nataginze visit Burundi visit Burundi na visit Rwanda visit Rwanda bari kuba afise vision cyangwa se politique ya visit Rwanda bashaka ko u Rwanda rugendegwa cyangwa se rubugwa mbere mu bintu byose rukora bigendegwa bibivya umva u Rwanda rubugwa mbere mu muziki rubugwa mbere mu baturiste rubugwa mbere muri sport rubugwa mbere mu bintu byose niyo politique ya visit Rwanda visit Burundi nayo sinzi ngo ishaka kuba ya mbere mu biki ntumbaze ntavyo nzi ariko ico no kubwira Drizzy urabona ikintu kigira kimuwe ko John Elarts ni ikintu cabaye kuri kandi rero ibintu bifata mineneko ibintu birakomeye tuzosanga Burundi tuguma turi hasi ha gutera imbere tuguma turi hasi rimwe na rimwe turashavurira aba John Elarts n'abandi turabashavurira rimwe na rimwe ariko kandi undi mwanya je ndaza kukwereka ikindi yengo ndabatahuramwo engo ya kanoti engo ya gafaranga ndabatahura ariko engo no y'u Burundi n'igihugu batahure yuko tuko tutakaza impano nyinshi man ibihugu vya East Africa mubona bo barafise ingene baje mu bihugu vyacu bakabona umupetero ufise tala bacha barutwara barutwaye rero entertainment yacu baba bariko barayica uno munsi mu Burundi urabona nuzenya urabona nani urabona nuzenya nani ujya batwaye muri Wasafi nini Liza Classic Diamond ageze ngaha yajuga mbere arakora Liza kanza arakora karimbo na Lolilo aragenda agarutse arumva touch ya Liza cha akajama nikazinze urumva yaragereranya production ziwabo nino ati agajama nikaronka vya vyuma nikaronka ibintu vyiza reka ndagatware njenge ndamwirerere kudufaranga urumva uyu ndamuhaye amahera make niki nkamurera nkamutwara international azoba munini acara mutwara tuba turatakaje Liza uno musiliza yita mu Tanzania ngo yavuga ikigoma ari umunyakanyosha ariko nta kintu yarafise cyo gukora Liza ega naco yarafise cyo gukora naco yarafise cyo gukora cyo kuvuga cyo guhindura donc nta nguvu yarafise cyo kwanga ega nta nguvu yarafise cyo kwanga izo nguvu renda za kugaruka aho ziri Drizzy kandi nubu tubane dusamara cyane visit Burundi ngoma ndayigarukako visit Burundi ni samara nta baturiste cyangwa nta n'ibintu byinshi tuzoronka mu Burundi kuko abantu botuma visit Burundi yacu igendegwa cyane bariko barabatwiba John Elarts rero nawe ari mu bantu bari batangiye guteza imbere visit Burundi hakugira visit Burundi mwiyegereze imufate imwiteho bamufate gute baca baramwitwara bazo baramuhemba sikumuhemba bamuhe ama deals aboneka nk'ubu bufata aba producteur bagihari nk'ubu ahubwo tumviriza wowe ingo wewe mu ndirimbo zose ukora kuko urumva bajya ba producteur nk'aba John Elarts ba Brian Smith bande ifu babe bafise nk'impapuro zibuha uburenganzira bwo gushutinga ahantu hose bashaka gushutingira kugira bamamaze tourisme Burundi kugira bamamaze urumva berekana ubwiza bw'igihugu urumva ko babifise mu ruhara kuko urumva umusani agiye kubwira ati shaka nkore indirimbo urazi ko hari n'igihe babura ama location ugasanga bagiye hanze
gushutingira hanze kuja hanze naco bitwaye kuja hanze naco bitwaye Drizzy byiza location ngaha mu Burundi turazifise urashobora gukorera ngaha i Burundi ukagenda gukorera no hanze y'igihugu naco bitwaye ariko cyeze kuvuga iki impamvu aba producteur benshi no musore ko baraba desi bariko barigira haya John Elarts ntimutangare ntazo kigarukira i Burundi nagarutse naho nivyo bintu umuntu uvugutse urakunda Burundi kumaramara kugira ikireka tumfe kugaruka ariko nta mafaranga ariko araro sha ntibatangara atagarutse hajya ko yakoranye na Dobene yaragiye ega nuko bigenda ariko impamvu rero nuwahe muririmbyi atazokwemera gukora ndaza kugaruka kajamuna navuze ati yaravye nabazo bazimye kaje kajamu karakomenda aza kugarukako kwanza kagire ko azobazimye mu Burundi ariko reka ndakagireko reka uzimye wanyu ubushaka udugire uzimye wanyu ubushaka udugira kandi kindi naco Drizzy womenya mu Rwanda mane nimba hari abantu ba mbere baba patriote muri East Africa n'abanyarwanda umugani w'umujama waraho twari kumwe mu Rwanda niwe yambwiye ngo Isaac reka nabwira iki inkuru urana uvuye abantu bo muri Israel ukuye abantu bo muri Israel kwisi bakunda Israel yabo abantu ba mbere ba kabiri bakundana kwisi n'abanyarwanda afite barakunda tourisme yabo barakunda igihugu cyabo barakunda nabo kuri bo bahana ama deals niko bameze abanyarwanda rero bamaze kubona yuko ufite talent muri make bariko baramwiyorobekako ukivuze neza rero muri make John Elarts rero ico bariko barakora bariko baramuresha kazi ko hariho naga system naho numva ngo bafise ko kugira ko gutanga ama nationality ku bantu bavuye hanze ega niyo politique nziza niyo system nziza y'igihugu gutera imbere nimutangara mwumvise dramati abaye umunyarwanda John Elarts heba mukubise nationality John Elarts dramati nationality yo mu Rwanda bande nationality zo mu Rwanda twese apeti muzi no mu Rwanda mwibere abanyarwanda ibi bipeti byose bikunda kugenda vya Alvin Smith byose kumva bakubise nationality zo mu Rwanda hejo kumva batanga kwita abanyarwanda kandi bizyo bababaze kandi bizyo biri simple kuko ni byabaye ko bayiva muziki kubera yuko nta system nimwe irakora nta kintu kimwe cyo kirakogwa kugira babashire mu rukundo rukwiye kubijanye no gukunda igihugu cyabo ico ni cyambere patriotisme irakenewe cyane mu Burundi ndakunda cyane nyene ico ijambo akunda kuvuga ati uburundi tuvuze gusa abantu gusa babukunda gusa abantu like baba patriote b'umutima burya ni wabona n'umuntu agiye mu bindi bihugu akagaruka bakambwira ahindure nationalité ahindure ibiki akanka mani uwo muntu bashaka bazi baramwubaha niyo mpamvu Kidumu yubahwe ba miserika n'amabona miserika burya mu bintu byatumye miserika bamushira ko n'ibendera ry'u Burundi nuko yansi nationalité z'ibihugu byinshi n'u Rwanda rurimo yarazanse bisigura hari abana barakunda Burundi bavuga nigire gute ni wacu ariko aje Burundi nta system y'amafaranga menshi ihari afite nta system yo kubiza amafaranga menshi kandi John Elarts aho biko birapfira rero urabona nko bagiye mu Rwanda ko baramwereka yuko bamukunda bamwitaye kandi bari koramuha amafaranga menshi rero ayo amafaranga akatangiye gukora ko menshi kugira agaruke kuyakorera ino mu Burundi man bizogorana Drizzy sinzi ko abantu banahura sinzi ko nawe wanahuye Drizzy oya ico abantu bose bagitahuye mu majambo make kuko bukugira garuke ubu rero abanyarwanda bagomba bamufata bagiye abo type bose babaririmbyi bagomba bamukoreshe niba bose bagomba bamukoreshe bose ubu arabona amakuru mfise yuko hajya John Elarts mu Rwanda urabona ko banye na yago hajya yago se wenyene yavuze ati genda umunzana no ni diaspora yo mu Rwanda diaspora hariho aba diaspora mu Rwanda hajya barihira ibintu byose urumva rero ni system nziza yo kumva yuko ibihugu vyacu kugira tubiteze imbere bisaba ko dusupportinga uru ruvyiruko mugani w'abanyarwanda urugwaruka ruko ruraguka rufise amatalent rufise ivyo gorekana rufise urumva niyo mpamvu nyene icoro mukuru w'igihugu cyacu Burundi yatanze amafaranga menshi muri Partage rujya n'ubwo rw'umukuru w'igihugu Partage ni kugira isupporting abanyempano abati bose bafise amatalents iba supporting ariko rero bisaba yuko na Visit Burundi vyivangamwe Visit Burundi haguruke uko abapeti bacu bariko barabadutwara entertainment yacu rikirapfa ipfa ngaho nyene naho ipfira ama abandi baratamwe kuyaba babibonye
John Elarts batanga bamwita ngo arakaze muri East Africa yagiye wabonye bamuhaye award best artist in East Africa Dramati araruta The Ben Dramaruti araruta Bruce Melody mu Burundi yahawe Diamond turabigaruka mu Burundi ya East Africa yahawe turabigarukako mu Burundi yahawe award ya East Africa ya Dramati yahawe mu Rwanda mu Burundi bayihaye Diamond Drizzy nukuri turakwiye kwigisha abarundi gukunda igihugu cyabo vraiment patriotisme irakenewe ku rugero rutasanzwe so aba patriote vraiment abarundi tuba patriote dukunda igihugu cyacu vraiment tuyikundisha abandi urazi Drizzy nk'ubu hobaho abantu botanguza umugambi wa dukunda Burundi tubukundisha abandi Nuzeye yabitanguje nuzenya August umenga nawe umenga urumva kubura umenga abantu arabura support ikiri munanira bagumamura dukunda Burundi tubukundisha abandi none ukundisha abandi gute nawe ushonje ufise umeze nawe mufuko ilfuriro habe system nziza zingina ba artiste binjiza amafaranga menshi mu bihugu byabo bateza imbere ibihugu byabo system nawe kwinjiza amafaranga menshi ba artiste je cangirwa ko ntanga na solution ko ngarana bavuga bacavuga ati none zake kuri wavuze byinshi solution hako gukirere kugira dawe ntibagume babatwiba ico kogwa ni habeho system yo kubakorera yama devise y'amafaranga basi aba artiste bagira amafaranga menshi afete government leta nishira amafaranga menshi mu gisata cy'imyidagaduro hanyuma si ibyo gusa ikifata urumva Drizzy ikifata barekure badusabire gusa license ya YouTube Drizzy badusabire license ya YouTube badusabire license ya YouTube badusabire license ya Spotify badusabire license ya Boomplay badusabire license ya Apple Music badusabire abo bajama bo nibuba Ziki Media ikintu kihari hari umuntu Drizzy rinda naguciriyemo hari umuntu yagiraze wa Ziki Media je tuzinanye Ziki Media kandi ndabibabwira abantu yariyo Ziki Media ni company komeye cyane kwisi i publia imiziki kuwego mpuzamakungu idandaza umuziki nk'ubu Drizzy ukazana umuziki wawe ukambwira ati je nakoresheje miliyoni 10 niyo wakoresheje karaba budget bakayemeza umuziki kwera urakwiranye miliyoni 10 bagaza bafata miliyoni 10 nyene bakagusubiza amahera yawe bakayaguha n'inyungu hejuru miliyoni 2 hanyuma wowe bakagenda bakadandaza umuziki wawe ico baca bakora baca bawudandaza au niveau international baca bawudandaza niyo ubona ba Diamond imiziki yabo iriko twinjirana ngaha bo Rwanda na hehe ico baca bakora bo bamaze kupublia baradandaza bakagaruza amahera yabo Ziki Media baje kudandaza amafaranga yabo amafaranga zorenga ko kuri rya nyungu yawe ni wabo muca mugabura rero nivyo bindi rero usanga umustar adatinya gufata miliyoni amajana 2 ayashire mu muziki kubera iki kubera avuga ati jewe nzoyagaruza nta kibazo Ziki Media rero bashaka kuza mu Burundi hari umuntu ambwiye ati je dushaka tuzane Ziki Media mu Burundi ariko urumva ariko carambwira ati impamvu Ziki Media itarashika mu Burundi ni kubera yuko ata like uruvu umenga sivyo murimwo siyo system murimwo umenga by'umuziki mwifata nk'ubugugu gutakaza umwanya niba tukora kuri YouTube hari umuntu babona umenga ubugugu abantu babona ari black para black babona umenga twabuze ibyo dukora babona umenga turi mu burofa ariko ntibamenya ari abantu abana benshi YouTube itunze Drizzy ari mu Rwanda urazi amafaranga urazi bayago bacita bande ingine babayeho neza man kubera YouTube Tubireke hari radio ntavuze izina kwezi ingize miliyoni 9 z'amanyarwanda tureke kubavuga avuye muri YouTube of course ivo tubavuga kugira tugire jalousie y'iterambere tuve yuko patriotisme izova muri system yo kungiza amafaranga batukore gusa system nziza yuko twokungiza amafaranga inzara dufise tugabanukemwo hama inyota yo kuja kwibera hanze izohera ariko je ndinga nkacambona haje ukuntu ngumenga mana wapi kabisa ibyo ngabirananire reka je nigire buratu harabagiye T-Max yaremeye kurongorwa yigera hanze abaririmvyi bobo bose barigiri bose kandi byo nibibi bituma ba artiste badashika kure nukuri Imana asavye leta nshimitse na visit Burundi bafatanye urwo rugendo visit Burundi ku vyubahiro vyabo nuzenya ubushikiranganje mu vyubahiro vyabo nabandi bose batahure yuko nimba twe twisinziriye ibindi bihugu basinziriye
bariko bararaba entertainment, bariko bararaba imbuga, bariko bararaba ikwiriye vugwayo. Rero bizorangira abapeti b'u Burundi bose batumariyeko kandi batwaye umwe mwibaza ngo nta kibazo ntacyo bitwaye. Bibazaho nta kintu gipuye. Batwaye ibi ama miliyari menshi y'amafaranga. Urazi nk'ubu John Elarts yoguma mu Burundi akabwira ati umviriza. Okay, The Ben ushaka dukora indirimbo manuka ibujumbura. Ingo ibujumbura. Kwanza chagura itike y'indege. Uramara nje mu gigega cy'igihugu chagura itike y'indege. Amafaranga bacashira muri konti. Muri konti y'u Burundi. Konti y'u Burundi nayo icayunguka. Baca baza ama location. Araba peti ngaba baba i Burundi baca baronka akazi. John Elarts aheza akazi. Ama location ibiki. Abye tufatira kamera, wemfatira itara, wemfatira ama hotel aca bironkeramwo. Cyabona amafaranga. Ibiki bica urumva iyo circuit. Visit Burundi chironka amafaranga kuko urumva acaza ama tourism uko cyavuga ati okay wewe nimba ushaka ko bazunguruka igihugu cyose turafise umuduga muri rya budget John Elarts yabahaye babirimwo acagenda karira muri Visit Burundi kacironka nayo amafaranga bakaca batungembereza za rutana za hehe mu bigo ndangakaranga ibintu byose bikoroha amafaranga nuko asirikira nta nibindi dukeneye ariko bitaragenda uko Drizzy twese tuzoherera mu bindi bihugu. Aziki ibintu twobivuga ntiduhetse. Ofete nitwoheza. Ofete ni byinshi. Tugarukize ngaha ariko bavyumve. Gusa John Elarts nawe yumve ko aramuhenda. Dramati burya ajya amatrofe n'ibikiri bimuhendera n'ibimusamaza. Mana hajya bariko bara baba gushimirwa nziza. Baba tipe bafise nziza encouragement nziza. Dramati we nturi kwitwa nguru umusani ngo wa mbere East Africa. Diamond ari hajya afise ama miliyardi akora melody bari hajya. Bakora Bruce Melody aruka gusendera mu Shaggy watana indirimbo n'umu Nigeria ufise. Ivyo bintu wo bisigura gute? Bisigura ni system yo kubaresha. Babaresha rero neza. Iyo bizoherera muzohambira. Ariko nabo ndabatahura. Niba baresha bigakunda none bazokwigira. Bikunze nyene birakunda. Kugira rero nibikunde government yacu nivyinjiremwo aba Visit Burundi nivyinjiremwo bande abantu batandukanye bavyinjiremwo license y'u Burundi yize ya YouTube izi Burundi YouTube Instagram nani Spotify n'abandi abantu bafite amafaranga. Drizzy je ndakunda kuvugira ijambo inzara iri mu artiste ntizohera. Inzara iri mu artiste mana artiste barashonje ku rugero mpuzamakungu rero kugira inzara ihere YouTube gusa yonyene yo bagaburira YouTube gusa batuzane license ngaha tukagira biro yacu mu Burundi ati ugiye muri ville avenue boulevard kanaka hariho office ya YouTube ku rwego mpuzamakungu man tushura zabihera tayari connection zo shariba fresh ibintu byose bisabira sawa ariko utaragenda uko twe nanje muzokumva nibereye muri Kenya. Urugendo gwitse Drizzy urakoze yeme imani bahezagire ivyo twavuze bibi mutwihanganire vyiza mu vyakire gusa kwankuraje umuntu ni vyiza abanyarwanda byo mukomura dukorera imani bahezagire ni vyiza ariko namwe mushaka mutwibira abantu bacu mbatware reka share kanabonye mukomura dutwara abantu bacu share kanabonye abantu shaba posting ngo Dramati ntiyigeza postinga nani award yahawe n'abarundi umugore zo mu Rwanda yarazipostinze ibyo turabigaruka ko tugeze mu gice cya award yeme andi manaliza raje bye bye mugira aho mwamu wawe murakoze Drizzy merci beaucoup good Isaac TV oh